murakoze cyane nivyo koko twari ko turaraba isekeza twatanguje no munsi nkuko nyecubahiro umukuru w'igihugu cyacu Burundi yabivuze nuko abenegihugu bose bafise ibimenyetso boza kwipimisha. Rero turashima ubwa mbere Imana kuko yadushoboje tugashobora gushira mu ngiro intumbero ya nyecubahiro umukuru w'igihugu cyacu Burundi ningoga kuko mu misi itarenga 3 twashoboye kwitunganya bikaba byashobotse ko twakira abenegihugu ba mbere. Rero twari twateguye yuko kuri ibi novuga aya masite 3 ukarama komine 3 dushobora kwakira abashika abenegihugu 250. Mugabo twabonye yuko gushika ubu aya masaha turi ngaha bamaze gushika 419. Byumvikana yuko bitavye ku bwinshi ari benshi kandi bazindutse. Turabashimira rero kandi naho biruko leta yariteguye kugira ngo iyo babaye benshi naho nye turashobora kubapima. Bica bisaba yuko abahinga dufise bakora ijoro n'umutaga babitwemereye kugira ngo ejo inyishu ziboneke, hanyuma ku munsi abipimishije no munsi baronke inyishu bukeye gutyo uko twabiteguye. Rero turashima yuko abenegihugu bitavye akamo kugira ngo twese hamwe dushobore gutuza kino kiza. Aha rero cyo novuga nuko abenegihugu batezwa kumva neza ko n'uwipimishije no munsi agasanga ntagwaye, birumvikana yuko ashimira Imana kandi ni vyiza, mugabo ategezwa kwikingira. Burya kwikingira bisumba kwivuza. Naco gituma nshimira namwe bwamenyesha makuru yuko aho twumviza amaradiyo twumva yuko muguma mushimiriza kugira ngo abantu bikingire, bakarabe n'amazi meza n'isabune kenshi gashoboka. Hanyuma nkuko nyecubahiro umukuru w'igihugu cyacu yamuvuga, twese hamwe turi kumwe n'Imana birashoboka. Ibikoresho vyo kwa muganga aba bakorana barafise udupfukamunwa dukwiye kugira ngo iyo bariko barapima abenegihugu bikingire, n'abaje kwipimisha turabaha. Mugabo kuvyerekeye abenegihugu muri rusange twarashikije yuko ufise ibimenyetso naho bari gripe isanzwe yorondera agapfukamunwa akakigurira canke akagashonesha, kuko ubu mubona mwambaye simaka ngo bose bambara ubu. Umuntu ashobora gufata bijya bitenge vya kotebu, abatayeri abasanzwe bashona bakadushona abenegihugu bakadukoresha. Rero leta ikora ibishoboka ku buryo bwayo, mugabo umwenegihugu wese asabwa gukora ibishoboka nawe nyene yikingire, akakugura muri farmasi canke akagakoresha. Burya bashobora gukoresha novuga bukozwe mu bitenge bijya vya kotebu, kuko igitezo kuba ari igitenge gikozwe mu ipampa. Duhere duhishije yuko ngaha mu Burundi tuvyikorera. Arashobora kubashonesha, hanyuma yiriwe akambaye ku mugoroba akagashira mu mazi ashushe abize, akakamaza imita 20, hanyuma kakamesa neza n'isabune bukeye akagakoresha. Nta ntambambizi hari kuko twari twavyiteguriye. Imisi 3 tumaze imisi 3 dukora ijoro n'umutaga kugira ngo bibe byashobotse ngo twakira bene igihugu. Gushika nta nama turabona uretse ko babaye benshi dufatiye kuba twari twiteze. Ivyo navyo bica bisaba yuko abahinga hajya mu kigo INSP n'abandi bajejwe gupima bari gukora bagataha, ariko tubasaba yuko baca bakora no mwijoro kugira ngo inyishu zizoboneke. Nkuko twabishikirije igikorwa twahereye ngaha, kuko turavye amaze kwandura bari ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Mu gihugu hagati kizobandanya gute? Nuko dufise ubundi buhinga tuzokoresha, aho abajejwe gupima basanzwe bari muri aba mwabonye kugira bavyigire ngaha ingene bafata ibipimo. Hanyuma hari abandi bari mu kigo INSP bariko barakora gufasha gusuzuma ibipimo twafashe, bace babibonerwaho kubimenya, hanyuma zoca baduga mu bitangura kugira ngo bakoreshe ubundi buhinga bwa Gen Expert, aho bazoshobora kwakira ibipimo byavuye hagati mu gihugu ku ntara
bakabisuzumira hariya. Hari abandi baganga nabo bize, tuzofashanya. Abantu bari ruguru ntibasabwa kuzino, bazoguma hariya, tuzobakira hariya. Mu ntara hagati twibaza yuko mu ndwi itangura bishobora gutangura guhera ku wa gatanu, kuko abari basanzwe bakora badufasha mu gupima ingwara y'igituntu bakoresheje ubuhinga bwa none bita GeneXpert, nibo nabo bazofasha kugira ngo bapime n'umugera wa corona. Muti inyishu zoboneka ejo, ni ukuvuga bisaba amasaha 28 imashini dufise kugira ngo dutange inyishu. Hariho ivyuma rero vya ruguru byo birorosha, kuko mwisaha murashobora kuronka inyishu, ariko bikoresha novuga bipima abantu bake, kuko ku isaha bashobora gupima abantu 4 ku masaha 8, umva ko ari 32. Ivyo rero kaca bifasha kuko ruguru nta coronavirus ihari uko turiko turabibona, ariko dusaba bene igihugu baho ko bagize imana bakaba atayirashikayo, bayizibira itarashikayo mu gukurikiza ya mabwirizwa, gukaraba cyane gashoboka, kwirinda kugwana mu nda, kuramukanya, gukoranako, hanyuma dukinge tutaronerwa. Aha naho yamaze gushika abashobora kuba bafite ibyo bimenyetso tubapime, tubashire ku miti. Rero ivyuma dukoresha ngaha bishobora gupima nko twayiberetse abantu 96 cyari moya cyo umwanya umwe. Nuvuga nk'ubu bipimo bishika 119 bamaze kujana, batanguye gupima kugira ngo no ku mugoroba no mwijoro ashobore gupima. Murumva ko bishobora gupima abantu benshi mu masaha 28 nyinshi zikaboneka. Abarundi cyo tubasaba no kwipimisha no kwikingira, kuko nyecyo yavuze ati ndakira, ushobora gukira ingwara utipimishije. Sinandura kandi sinanduza, no kuvuga nuko gerageza kwikingira bishoboka. Rero ivyo amafaranga sibyo twovuga, kuko leta yemereye ikintu abene igihugu iragishitsa. Twebwe turizeye yuko abazotwitura nkuko byari bisanzwe biri, kuko nobamesha yuko twari tumaze gukurikirana gushika kuva mu kwezi kwa gatatu gushika no munsi, abo twikeka ko ingwara barenga 3,000 birenga. Muri abo twashoboye gutoramwo abagwaye 191. Abo barapimwe baravugwa, kandi mwumva yuko 80 barenga kwijana barakize. Rero tuzobandanya ivy'uburyo leta ibandanya iburondera, kandi gushika ubu turashimira leta yuko amezi 3 aheze ari leta yashoboye gukoresha uburyo bwayo, haba mu kuvura no mu gukurikirana ku munsi abo twiketse kwiyo ngwara. Amyaka ihari, umuntu wari we wese afite bijya bimenyetso, na cyane cyane kutamotegwa n'ikimenyetso. Kuva iminsi tumaze turwanya kino kiza, twarabonye ko ari ikimenyetso kidasa n'izindi ngwara. Murumva neza ivyo, akaba afise ibicurane, inkorora, akaba afise ubushuhe. Uwo ari we wese ari uruyoya, kuva uruyoya imyaka 2 kuduga gushika ku musaza, nta numwe dukumira. Imiti nkuko nyecyo umukuru we yabivuze, imiti tuyitanga siya gusa, mugabo leta ni iriha kuvyumva neza. Nabo nyine tuzobavura, kuko ukutwa mwabonye abaganga bari mice 3. No kuvuga hariho bariko barafata ibipimo, hariho abariko barasuzuma ivyo bipimo, hariho n'abandi ejo bazoba bariko batanga inyishu, ku buryo nobaha akarorero. Dusanze nk'umuntu umwe yanduye yavuye, murabona ngaho Bujumbura ushobora gusanga abantu babana mu rupangu ari 60, 80, 15, 20. Hari umwe rero yanduye, tuzura duhamagara abo babana bose, nabo nyene tubapime, hanyuma baje ku muti. Abatanduye nabo dushobore kubakingira. No kuvuga rero ni gikorwa novuga kiri ku rutonde, ku buryo umwe wese afise igikorwa ciwe. Ejo muzobibona bazotanga inyishu, baca batanga n'imiti kuba babanduye, n'impanuro batekerera, bakababwira naho bazobakurikiranira mu mihani wabo,
canke dusanze ari umuntu amaze kugira ibimenyetso byo mutuma asinzikara cyane cyane afite zijya ngwara ngendanwa, kuko iyo umuntu yanduye umugera ntibaba baraco kimwe. Hari abafite zijya ngwara z'igisukari, ingwara y'umunindi w'amaraso, bagenda n'amakanseri canke bajyagenda n'umugera wa sida, usanga ibabangamira. Abo nabo hari ahantu tuca tubashira nko mu mavuriro kugira ngo tubakurikiranire hafi, na cyane cyane tubavure n'izo ngwara. Rero ni ibintu biteguye ku buhinga nkuko twara tubikora, tuzobandanya uko twara tubikora. Iyo abagwaye babaye benshi tuca turaba uburyo twobafasha. Hari nkaho tuzosanga kumukurikiranira muhira bitoroshe, birashika basanga yagwaye ari umwe mu rupangu abana bivanye n'ingene tubayeho mu Burundi. Mu rupangu asanga ari abantu 80, tugasanga abo ntibagwaye. Byiza nk'umuntu turamukurayo kugira ngo tumushire ahantu ha wenyene. Turashobora kwikora kuri rya hoteli ya Meridien kugira tuti wewe imisi uri ku miti guma ngaha, leta igufashe kugaburire, hanyuma ukize usubire mu rupangu. Aho ko wogumayo ugasanga utarakira, wanduje abo mubana mu rupangu kandi twari twabapimye atangwara.